ngo ibitekerezo byanje warabitwaye iyo noryama baby sinonka agaciro ijoro n'umutaga nirigwa mwihoro ndabe yuko baby no kwibagira only you arizo zikora neza hari n'izindi z'uburofa kugira ngo uvuge ko iyo sheni iba ari y'uburofa uba wiyumviriye bivanye n'ibiganiro bashirako ibintu bajya kuko tugerageje kuraba kugira umuziki wacu uduge ushike kure yego twese tuza kubifata ibintu abaririmbyi bagashiramo ubuseriye yego même les médias azonye zigashiramo ubuseriye kuko ari ama media vraiment ngerageza kuraba bazi ingorane dufise nga turakunda kwigana. Salut guys, mumeze neza murakomeye. Turashima Imana twebwe kuri BITV ni Gogo no musi ndibaza muramubona ntimwumva ijwi gusa ni Gloria Munezero kuri micro nkuko vyama hama nkaba twaronse umutumire mumubona ngaha umuntu aberewe cane gose aberewe birato vyiza ishapo nziza ibintu byose biri okay. Rero nashaka atwidondore yidondore n'abakunzi bacu n'abadukurikirana. Salut les amis, murakomeye mumeze neza, mazina yanje ni Tomson the Voice. Aziko benshi cyane banzi abakurikirana umuziki sanzwe ndi Murundi, sanzwe ndi mu artist w'Uburundi. Okay. Yes. Karibu rero. Yego. Merci beaucoup. Yego nizeye ko tukorana neza hama ndaguhaye wisange tuganire dushaka tuganire kuri Tomson. Yes. Tomson ninde? Tuanze dukure ko The Voice Killer atubwire Tomson ninde? Tomson n'umuntu asanzwe n'umuntu nk'abandi. Yego. Apare gusa n'umuririmbyi. Kandi umuririmbyi aririmba neza cyane rwose. Ndabibona. Nashaka kumenya Tomson amazina yiwe yahawe n'abavyeyi yose. Najari yavutse kubera ni rya mbere tugutumiye kuri TV yacu twashaka mutubwire tuganire nk'abantu tubonanye rya mbere. Je mazina yanje abavyeyi nitwa Ndayishimiye Toma. Okay. Ayo nahawe n'umuziki ni Tomson The Voice Killer. Hanyuma nkaba navukiye i Bujumbura. Nkaba ndi Murundi navukiye commune Mukaza. Quartier Bwiza. Okay. Yes. Numva uruwa mu muci nyene hafi ya muri ville ntibizaba kubanza kugenda kure. None Tomson arafise abavyeyi canke abavukanyi? Nabo mfise. Afise papa, afise mama, mugabo afise abavukanyi, afise n'abandi bavyeyi. Ko iyo ubuze abakuvyaye nubura abo kurera usigura yuko ndabafise n'abandi. Pole sana. Kawaida. Ego. Nizere mugabo yuko abavukanyi bose baracahari muvuka mu muryango w'abantu bangahe? Tuvuka mu muryango w'abantu batanu. Mugabo pole mu dusigaye batatu. Ego. Umwe yaritavye Imana. Ego. Undi nawe yaratakaye ntituzi ahari nyene aheze nk'imyaka shika nka 10. Tutazi ahari nyene tumva ama histoire ko yagiye yatakaye bigenze gute? Bo yagiye kurondera ubuzima. Ntituravyizera cyane ko yatakaye kuko arigiye umuntu mumubura agaca nka 20 mugabo mugasubira kandi mukamu. Donc murafise espoir yuko yoba kiri muzima. Mugabo none akigenda yagiye abasezeye canke mwaravyutse gusa musanga yagiye mwari mubana mwese hamwe? Nitwari tubanye twese mugabo yari homme d'affaires n'umuntu yakunda sana kuyironderera. Yavuye Burundi agiye muri South Africa. Kuva ico gihe shika pour le moment mugabo kimwe gusa. Kuvuga guhera nko muri 2012. Ni nko muri za 2012 nkuko
kuva icyo gihe gushika pour le moment mugabo kimwe gusa tuguma tumusengera kandi turafise icyizere ko tuzombona. Hana gakuru ko muri South hari abantu benshi b'abarundi nta muntu numwe arabaha gakuru na kamwe ababwira canke na call n'umunsi umwe muri iyo myaka nta kintu na kimwe. Oya friend. Yes, ariko abandi ni sawa bashyama imigenderanire yahamwe hagati na yabo nawe. Ni imigenderanire ya bien kuko turayaga sana. Misi yose turayaga tukagerageza kandi kuguma dukundana tuguma turabana. Donc mwese mumeraniye neza. Ego. Tomson arubatse. Ego. Je ndubase ndafise madame. Ego. Musi mukuru mwiza w'abakenyezi kuri Madame Tomson. Ari agazotwumva azo amenye uko tumubwiye bonne fête kuko uko kwezi kose nuko abadamu. Ndafise madame ndubaka nararongoye na alliance ndayambaye. Ayibona. Biba yuko na madame wanje ari ngaha. Amubonye sa neza araberewe aratesa dimwa. Muratesa. Merci. Ego. Nashaka rero tuduge gatoya kuvyerekeranye na Tomson. Tomson yarize guhera mu bwana bwiwe yakuze gute? Tomson yarize mugabo yarakunda umuziki sana. Mugabo notion y'amashuri turayifise. Turagerageza naho tutaronse ububasha bwo kuronga ama diplome. Mugabo twarize mu bisanzwe turabitahura byose. Ego, ni sawa. Hama watanguye umuziki cyane ryari watanguye kumenya yuko ugera uririmbe? Nko mu 2012 niyo namenye ko nanje mfise talent. Warungana gute ico gihe muri 2012? Nari umupeti mugabo pana umupeti sana mugabo nari umupeti nyene abikunda cyane kuko ava yaho nari umudanseur. Ego. Nagira ibintu by'amadanse kandi narigeze gutwara n'amakompetition menshi sana y'amadanse. Nkayahe? Nk'izatamba za tele renaissance amatele scolaire n'izindi nyinshi cyane. Mugabo mu nyuma yaho tuca turahura na Miss Erika. Yarigeze kuba umugenzi wanje cyane. Icyo gihe nawe nyine aranyumva n'umuntu wa mbere yatangiye kunyereka umuproducteur yo ngore indirimbo akambwira urabishoboye bashobora kuririmba. Aho hari muri 2012. 2012 kandi icyo gihe yaramaze no kuba umustar. Ego. Yari umustar vraiment. Kandi yamaye na featuring ndumu underground. Ndashaka kuvuga gusa merci beaucoup Miss Erika. Donc uremeza neza yuko Miss Erika yaragufasha ukuboko arakuduza? Ego yaramfashije kunyerekana visibilité yanje kuko mu bisanzwe ugutangurana ibyo bigoye. Ego. Mugabo iyo uronse umuntu agufata ukuboko akagukuramo ubwoba akakwereka yuko ubishoboye. Ego. Tu peux le faire. J'espère que kuri we ni respect cyane gose kuko uko navuga. None ka Tomson ngowe nk'umuntu yari umuntu wovuga yuko utina no mu underground. Wiyumviriye gute gushikira Erika, Miss Erika? Niwe wamushikiriye n'umuntu yaguconnecte byagenze gute? Mu nyuma kwanza Miss Erika yarigeze nawe nyene kuba umudanseuse. Yaratamba. Icyo gihe twatamba hamwe muri École Lelière. Ego. Iramaja iri muri Roero inyuma ya stade. Ego. Sigura yuko icyo gihe nari naronse chance yo kwemegwa n'uwo mu mama wa Lelière. Bivanye na talent yanje ya dance. Aramuha uburenganzira bwo kwinjira muri groupe yabo no kwiga narahize kubera dance. Sigura yuko niyo twahuriye na Miss Erika turatambana nk'ikintu cya 10 ans. Mu nyuma cyangenda kuba ruguru ku moncle wanje mu Rutana. Nahabaye nk'imyaka 2. Aho no kuvuga ni 2012 2015.
Donc, inyuma ya 2012 donc muri 2014 non tuvuye muri avant tuvuye muri 2007 8 9 sigura yuko 2006 twatambanye 2007 2009 genda kuba ruguru kubera ibintu by'ishuri mu nyuma ndagaruka muri 2012 none usanze yamaze kuevoliwa yarabaye umusitari twakunda guhurira ku wundi mugenzi wacu nyene sigura yuko aho rero niyo yadekuve ko mfise nanjye talent yo kuririmba neza arambwira ndashobora montrer ndashobora kwereka umuproducteur ahora amfasha yitwa Aino Machela icyo gihe akorera kuri My Bobo Records tugira rencontre na Aino vraiment yarankunze sana arambwira vraiment c'est bien uririmba neza kandi utamba neza icyo gihe wari ufise sinakunda cyane gose kwerekana ko ntahora namba icyo gihe bashaka kwifokaliza cyane ku muziki yes sigura yuko icyo gihe duhura na Aino yarangoye indirimbo imwe yitwa Long Time n'indi yitwa Abaganwa na Miss Erika acarama na featuring kandi iyo featuring yaramfashije cyane narigeze yaramfashije kuboneka ahantu henshi yagiye atandukanye. Urakoze cyane. None ga Tomson wowe watubwiye yuko muri 2012 niho mwahuye na Miss Erika muratangura gukorana niho donc yakujanye muri studio murakorana ndibaza si je me trompe. Rero watubwiye kandi yuko muri 2012 mwari mwabuze umuntu umuvukanyi yari yatakaye ni muri uwo mwaka nyene inguvu wazikuye kugira ngo ushobore gusepara la vie professionnelle n'ubuzima bundi byagenze kandi en plus niho wari ugitangura iyo wari umu professionnel wari ubirimwo kuva nari kubitahura ni byari kunyimfeta sana kubera icyo gihe ntaba muhira na mama mama yari akiriho naga petit frère kanje kitwa la foi pour le moment nako nakamodo kari mu clip menshi ari no muri clip ya Meili yitwa Nampenda ari muri cyumba ya Natasha ugempete umujyango donc nakumujyango yes sigura yuko icyo gihe ni byari ibintu byatari kuko twari tuyumviye yuko ashobora kugenda akagaruka kandi kugira tutire attention cyane gose kuri ibyo bintu hamaze guca nk'imyaka 2 tutabona umuntu imyaka 3 rero mwatanguye kwiyumvira muti none byagenze gute yafata ikintu cy'umwaka akagenda akagaruka hamaze guca nk'imyaka 2 3 urumva ko uraduze urageze yuko ushobora kuririmba umunsi wa mbere winjira muri studio byagenze gute même si wari donc wari waramenyereye kuja ku ma podium ndibaza gutamba kumva waratamba mugabo kwinjira muri studio pour la première fois wiyumvise gute pour la première fois ni byari ibintu byatari kandi jewe indirimbo yanje ya mbere yari ikaze sana ni womenya ko yari turi yanje ya mbere kuko nakunda gutravaya mu nzu numviriza abandi ba Raymond Asher ba Chris Brown Hariho naramwumviriza sana yari umwidole wanje yes n'abandi muri ya myaka yaravumye cyane yari muri ya myaka hari kuri kakagezi non pas Hariho iyo ni ya Hariho iyo ndiko ndavuga Hariho ari za Sheba voilà Lugazetu n'izindi icyo gihe The Cousin yari team ikomeye cyane gose izi kuririmba urakoze rero uragiye ntabwo ugize indirimbo ya mbere irasohotse ukibona indirimbo ya mbere isohotse kitegeye niba dufata ibintu by'amarezo sosiyo cyane byari bihari kugira ngo uvuge uti genda ndakurungikire link mu partage murabe donc feedback yabaye ku ndirimbo zawe za mbere feedback indirimbo ntiyashoboye no kuvuzwa indirimbo ntiyashoboye no kuvuzwa indirimbo vraiment byari bigoye ubu biroroshe sana urabona rezo sosiyo
même utoja ku radio ashobora gusohora indirimbo yawe ukayishira kuri YouTube yawe ugapartager link channel yawe ugapartager ugashaka ku ma platform presque yose bikanyaruka kugira ngo ugashobora no kuronga nka 400 views mu underground uzi gupartager neza urayaronga mugabo ico gihe kugira bakuvuze ku radio utari umustar akomeye cyane gose kandi byadufasha umwanya muremure kuko nacinda bihagarika gatonya bivanye n'ubuzima bwo muhera ko twaba sura yuko icyo binsaba yuko norondera amahera. Ndibuka ko kiriya gihe muri iriya myaka uvuga yuko kuvuzwa ku radio bitari byoroshe nibaza uko ngira ngo peut-être itumvirizwa n'abantu benshi. Hariho programme yigeze kuza kuri Radio Culture y'imico kama yavuze indirimbo z'abarundi gusa nta munyarwanda nta mu étranger ni muri iriya periode ndibaza we nawe warashikira ega nizo z'abarundi bavuza abastar utari umuntu azwi kugira bakuvuze urabibona même pour le moment utazwi kugira uronge ingene uvuza indirimbo yawe biragorana urayitigitira sana gose kandi iyo wiyumvise rimwe gusa ku radio gose umva utesa sana cyane gose kubera kwanza na music ingene imeze biratandukanye cyane gose kubera iyo ukiri muri ghetto wicaye n'abagenzi kabagira kapela wumva yuko iyo usohoye indirimbo ya mbere ni hit song wumva urenze nyene umenyekana isi yose ubwabo urashobora no gusohora nk'indirimbo nka 50 batarakumenya none wewe byagenda genre iradio ya mbere basi we umunsi wa mbere uyumva ku iradio wiyumvise ku iradio Rema FM kandi yari amaze no guca nk'imyaka ibiri kandi ko yari muri 2014 tugiye muri 2015 tugeze muri 2015 icyo gihe Rise yakorera ino ari umupeti w'umugenzi yarigeze kumamagara kuri studio kwa Rise icyo gihe yitwa Buja Records yarigeze kumamagara yari umurapere ashaka ko ndamugira chorus ndamukorera chorus mu nyuma Rise arayikunda sana arambwira kule mu mashaka ndagufashe shaka ndagufashe ndagukora indirimbo ubu muririmbyi wanje nico gihe niho nakimenya na Ismail Niyonguru kuko Ismail Niyonguru ni wo journaliste wa mbere yatangiye kungirira promotion yakorera ku radio yakorera kuri Rema ico gihe Rema yakorera mu Kajaga mu yari kiri mu Kajaga shikira yuko niyo turu ya mbere batangiye kumvuza kuri radio kandi igihe bamvuza kuri radio umenga cité yose yaravyumvise kuko wari wabahaye genre yaramaze imisa yicishamwo ayisubizamwo bisubira yuko ico gihe indirimbo yo chorus kwa Rise uyo mupeti aje gutora indirimbo Rise yamubwiye uyu mupeti je namukunze sana shaka ko twoyaga mugiye umupeti arabimbwira turajana kwa Rise tuvugana Rise arambwira pour le moment kubera ntabwo ndagukorera indirimbo byoba vyiza unzanira indirimbo zawe umaze gukora muri uwo mwanya wari ufise exactement zingahe ari mfise indirimbo zitatu iyo ya Miss Erika kuko ni yari indirimbo yanje yari indirimbo ya featuring iyo ya Miss Erika nizo zindi zibiri iyo abaganwa niyo long time iyo abaganwa rero yari ikirundi meze neza cyane niyo yatangura kuvuza kandi uwo munsi ebana ahantu hose baguma bambwira ebana Ismail Niyonguru yatanze na nimero yiwe akira nimero umwandikire umutelefone umubaze mugabo kubera narinzi system ko ari Rise yamuha indirimbo mfise umunezero nyene mugabo ico gihe wari bwatangura gukoresha WhatsApp canke Facebook je crois wikorera harahizigi 2014 nari Facebook mugabo Facebook kijya gihe benshi bari bamaze kuyigira nta WhatsApp wari bwaronke WhatsApp mena ndayifise nari ndayifise kuko kandi
nari umuntu arondera amahera naragira amatatuwaje sanzwe ndi umu artiste nyene acapa sana naragira amatatuwaje turari dukeya naturonga two kugura burya bu telefone nyene bwa magendo wa systeme aba occasion ni wari kagure telefone occasion ukarongene uwo posting akantu kawe okay kene umva nyene ubu akazi warakora mugabo basi udufaranga duke twaraboneka ego kuko naripangiye inzu wari ukiba mu bwiza canke wari mu bwiza mugabo nari namaze kuva muhira 2014 kuko navuye muhira 2013 14 15 nego naribana nyene naronga uduhera two kurira inzu ya 30,000 nkaronga uturare dukenya nyene two gutanga karasiyo muhira bagacumba ubugari. Okay, ivyo birabaye ushaka rero umbwire ryari watanguye kubona ko uti ubunye ndifitiye icizere genre ubunye biriko biraza dimo 2018 kubera niho nakoze indirimbo yitwa inspiration ego yari ifise ide nyene nafatanije amakorasi y'indirimbo nyinshi z'abarundi kandi attention cyo gihe nari umurundi wa mbere abikora ivyo bintu by'amamashup mu Burundi kubera Neco cyimvira wari wagikuye hedimo wari wabibonye ku bandi canke ego nari nabibonye ku bandi bo hanze ko bakora indirimbo z'abanyamerika bakagira mashup zabo kubera iki Jesse no bikora nanje ndashaka kubikora mu nyuma kandi indirimbo yari freestyle kuko nari mfise gusa ka beat kameze neza ndagatwarira umupeti yitwa Ange Beach. Thank you so much kuri Ange Beach. Yaramfashije cyane nawe nyene uwo mupeti yakorera kwa Itizo kubera ico gihe Itizo ni yanyemera Itizo bo yarafise amakenga kuri jewe kuri tana yawe yabona atavona iyo biriko biraje none umupeti none mugabo Ange Beach yarara muri studio kwa Itizo subira yuko naramupitira tukicana mwahengera à l'absence de son patron hamagaje kaca tujya muri studio subira yuko twari recording uwo munsi mu ijoro turagira recording turaheza mbwa arambira bana yakunda kuvuga Igiswahili sana na Tomson ifu inyimbo tuifichike Itizo asiyoni ninda imixe mbwa bagerageje kumama indirimbo amaze kumixa nkazumva kuko ore muzika ndayifise vraiment kuva kera zumva nkumvise yindi amasiya amina nakama ibitu au biju ifo tumwambe tu Itizo nyuma tucha tugira systeme tucha kwa madame wa Itizo ayumvise atubwira agenda za kumubwira yarasanze nawe nyene abizi ko ikintu ivyo z'umuziki madame wiwe ego arakunda umuziki gusa kandi akunda abantu baririmba neza ego igihe yumva iyo ndirimbo yaciye ambwira agenda za kuvugana na Itizo ayibakore Itizo nawe arumviriza indirimbo ikali bashobora kuyisubiramo niyo nace ndayisubiramo umaze kubonana nawe akakubwira akakwemerera d'abord yuko umutima wari wumva umeze gute timo atarashika urindiriye yuko bimubwira wari wiyumva umeze gute uravyibuka bo nari mfise icizere ku iyo ndirimbo nari nzi ko Itizo ateza kuyemera kuko indirimbo yari kozwe neza cyane gose nawe nyene uyumvirize umuntu wose n'ubu nawe no ikora aga clip pour le moment yoba hit song kubera nagerageje ndaririmba neza bija urakoze cyane aho rero muri 2018 birabaye urayishize ko donc ico gihe byari byatanguye kuza rimwe wari ufise channel wari waramaze kugira channel YouTube wari ucurashirako donc mugari cya gihe nawe nyene nibaza ko atari benshi cyane bari bwijukira ibintu nk'ibyo oya ni bari benshi ariko mu radio ku ma television usavye interview nibaza ko batayikwiye ico gihe waravuzwa iyo ndirimbo yadugijwe umujournaliste w'umuganda icyo gihe yaje ava mu Buganda ashikira kuri radio RFM yaba mu bwiza kugira mbere ari umupeti rero yari umugenzi wanje babana n'uyo mujambo ituri ya mbere
uwo mujama yumvise indirimbo yanje yaciye amubwira uwo mupeti je shaka kumubona umugenzi wawe mu nyuma tubonanye arambwira uririmba neza je ngorera kuri Radio RFM sindi umurundi ndi muganda naje nanje kurondera ubuzima yagira iki kiganiro bita gute evening drive sigura yuko nyuma cyenda mutwara kwa Itizo yumvise iyo ndirimbo yaciye ambwira je nzogufasha haheze nk'imisinga acava kuri RFM yaciye ava ko nyabandanije akoreraho acaronga akazi kuri Buja FM biba biraciye aho kuri Buja FM rero byaciye bitamwo goye baciye badutangura kudukurikirana kweri kabisa kandi inspiration respect ku bantu bose warumva yeko ari indirimbo yagukoreye amateka yego indirimbo yanje ya mbere kweri yatumye bamenya Tomson ko afise talent ko ari umuririmbyi mwiza ashobora kugerageza. Tomson rero ubu unye ahagaze neza n'umuntu vraiment aho uca hose nibaza ko abantu benshi barakuzi amaviews naronka urakora indirimbo nikimenyamenya n'indirimbo heruka gusohora okay ifise amaviews arenga 28 kilo urumva ko atari je kuri jewe numva ari ibintu birenze cyane muri 2 semaines. Kuri wewe wumva uravye ico gihe ewe wavuye naho ugeze Paul mama ubona ugeze wokwishira nko kuri eshele ya kangaye aho ngeze vraiment ndashima simbona nimeona kwishira ko mugabo vraiment ndashima kuko Imana iriko irabikora yego kandi cyane rwose uravuga uti ubu ntabwo ubwoba nibwobura kira muririmbyi wese abakeneye ko akora ikintu kigashikira abafana biwe kigashikira n'abantu bose kikagenda gisamirana ku maradiyo agiye atandukanye kugira yuko iyo uriko urasohora indirimbo ubwo butegereza kuba ufise ubwabo mu gukora jewe kubwiwanje ndafise ubwoba gusa ko bobanira ikintu ubwoba gukora ikintu ciza ntabwo mfise ko urabizi gukora neza nawe urifitiye icizere kuko feedback umaze kuronga feedback y'abantu bashika nk'ijana cyangwa ugakora indirimbo ukabona yarabwe nk'abantu bashika nka 20 combien mille sigura yuko ibintu bimeze neza cyane gose kuko ari abantu bashira ku indirimbo ugasanga irabwe nk'abantu nka 20 personnes cyangwa nta numwe arayiraba nkagira ari umuntu yigeze kundungikira indirimbo umpeta aririmba neza iyo ndirimbo imaze nka 2 semaines kuri yitwa gute bose baza ko ari bonide kumuvuga nga okay mugabo ari maze nka 2 semaines iyo ndirimbo yari fise D views 10 biharuro ni kuvuga igitikiri 10 mugabo mpeta aririmba neza kandi aramubwiye nucu kinege foke ubishiramo ingufu agerageze kuko twese nitworabwa ico kimwe yego umuntu wese arafise umunsi wiwe ariyo n'abandi tigeze tumva kuva kera mugabo pole mama we ko abikora neza ashize ku ndirimbo ikaduza amaviews mu buryo yifuza bisigura yuko ntabwo bacise intege mugabo bagumye bakora kuko ukoze gusa abantu bazoza kandi bazogukurikirana kuko abakunda umuziki ni benshi cyane je ndiko ndiyumvira nk'inguvu mukoresha mu gukora indirimbo umwanya bibatwara ugashiramo n'amasanamu ukagirana shaka kumenya umutima abastar bafise abaririmbyi sisto kugira ngo ushaka nko gukora nk'ikintu ukabona waracara gutwara inguvu nyinshi mugabo ugasanga à la fin umaze kugishirako naho boba ugasanga nturonse n'abantu basi na 15 ou 20 ukabona nyene ni ibintu biriko baranegrija baragira inguvu yo gusubira kwiyumvira kwandika indirimbo muyikura he boje sinoyibura sinzi ku bandi kuko c'est mon devoir kandi umuziki uko ndawukunda jewe sinibaza ko nocikine kubera ngo nakoresheje inguvu nyinshi hanyuma indirimbo idashoboye guhitsinga kuko même Michael Jackson arafise indirimbo zitahitinze izo tutazi
sigura yuko iyo ukoze ikintu kikanka ushaka kubiheba uragerageza kandi ugakora ibindi. Urakoze rero nashaka umbwire amatitre yawe y'indirimbo ariko urayumviriza aba ari jambo rimwe riri sinzi ijambo nokoresha gusa ubumenga nyene hari ikintu ubushaka kuvuga umuntu wari wese aba afite ikintu ayibaza kuri iyo titre bigenda gute kugira utora amatitre nk'ayo okay umunoho anakonda inspiration bijya byose bigenda gute kugira ngo ushobore gutora amatitre nk'ayo kugira utore titre y'indirimbo bigenda gute? Ndibaza ko kila muririmbyi wese aba afise strategie yiwe. Hari abandi bafise strategie yo kwandika indirimbo ugasanga ari ukuntu yandika indirimbo ziwe zidasa n'izindi z'abandi. Je ahanini je magarikira ku matitre y'indirimbo ko jewe nangura kwanza kurondera titre imbere yo gukora indirimbo banza kurondera titre nico cyambere. Bigutwara nk'umwanya ungana gute? Umwanya mutonya cyane gose kuko nk'umunoho nka titre ya umunoho ntayumvise nyene mwibarabara magaza ahantu hari abantu bariko baraganira nyene mu nyuma umwe abwira uwundi ngo we namaze kubibona ko ufise umunoho shawumva ubwo nyene iciyumviro kiba kiraje mu mutwe ndataha nkuma numva nk'umunoho waririmbanye na Bface kugira ngo umwinjizemo uko mushobora gushirako iyo ntuzenye biba none wenyene abandi muba mukorana ama featuring biraborohera kugira ngo bashobore gutahura nk'iyo ndirimbo. Bategereza gutahura kuko umu artiste umuririmbyi ni nk'umusoda ahantu hose umutwara aragwana ahantu hose umushikana ategereza kugwana aho umutwara mu mbeho ahantu hari imibu ahantu hari inzoka hari ibintu byose ategereza kwidefendre. Sigura yuko biraborohera sana ko urabizi ko nabo nyene hari abantu batoroshe. Biba donc bigufata umwanya muto wambwiye hama imigenderanire mufitaniye nabo abaririmvyi mufitaniye ama featuring n'abantu batari bake nibaza yuko biba bifise image bitanga ku bantu bagukurikirana birakorohera kubaronka mufitaniye imigenderanire myiza n'ama connection bigenda gute? Ndibaza ko sino kivuga ko ahanini cyane gose icyo kintu cya featuring ubwaho kimwe gusa bimeze neza na migenderanire miremire dufitaniye mugabo nka Bface ndashaka kuvuga yuko ubwa n'umugenzi wanje wa kera ndamuza akiri hasi nanjye naranzi ndi hasi cyane gose. Twarigeze kuba turi muri groupe imwe kuri My Bobo Records, iyo groupe yitwa Underground Foundation. Marge ke badakunda kuyaga ibintu byose je kubwiwanje ni binerisoni kuko ari ahantu tuva ni fierté ubuvyi uti navuye aha kandi nibaza yuko bifasha abantu benshi akabona ngo naravuye ngana narageze ngana naratambutse intambwe. Bface twarayaga sana nagenda kumuraba aho yaraba mu myaka biga kenshi twahurira kuri studio dufite indirimbo nyinshi cyane kandi iyo collabo twatangiye kuyivugana kuva kera ni kuba gusa time nayo siwe wenyene ubu muracara abagenzi none nk'umuntu mwabanye kuva kera n'ubu murabagenzi nk'uko uramukenera ukamuronka facilement? Turabagenzi mugabo ni arafite nimero yiwanje ndafite yiwe ntidutelefonana ntitwandikirana bisubira yuko tubonana aho ari ikintu mugomba mukora cyange aho tuhuriye ahantu urabyumva kuko ibintu by'umuziki iyo umaze kuja kuri niveau abandi bari uhura n'abandi bagenzi bisubira yuko ubu ari kuri niveau nanjye ndi kuri niveau ndafise abandi tuzinanye nanye nuko nyene mwagiye murahura n'abantu ko umuntu agenda arakura agenda arahindura usanga hari abagenzi bugenda buri igigwayo mugabo ugasanga isigaye ari connaissance turaduhura tukayaga tugahanahana ivyumviro. Indirimbo zawe mu gutangura ugerageje kuraba amasanamu yazo zitangura umenga ni film kubera
bari gikoresha rya strategy yo gutanguza indirimbo ukamenga ni filme bariko barakina amande kwanza y'umuziki je nayifise rêve yo kuba umu acteur nyene akina amafilme iyo donc ko menga ndayifise sinzi kubyanje ariko usa n'umuntu atekereje cyane urabona ko amahoro yose ushobora kuyakina ndashobora kuyakina kuko iyo uri imbere ya kamera ubuzi ivyo urimo kandi sibaza ko gutekereza nivyo byo atari tuzokuza ni kwifokaliza gusa mu byo uri kurakora bishobora yuko je nayifise rêve ndafise rêve yo gukina sinema sinema yose igatangura igahera kandi apana sinema za karashika sinema zikomeye cyane zo muri Hollywood niyo mpamvu gerageje kuraba amaclip yanje sinovuga ko ari strategie wanje nivyo nkunda na pour le moment ndiko ndabona feedback y'ivyo bintu kuko ariyo nabandi baririmbyi bariko baragerageza gukora ivyo nyene kandi navyo nyene no wabitanguye yes sigura yuko ni ikintu ciza kuko twe ico tuba dukeneye ko twoshikana ibintu kure iyo rero ubonye n'undi muririmbyi indirimbo yiwe yatangwe ni sinema ariko arayaga kuri phone cyangwa yatangiye sigura yuko je kuri wanje kubwiwanje ni fier kandi ni ikintu ciza cyane gose ko n'abafan barabikunda yes kandi benshi cyane ubu sinzi ngene notangura indirimbo nyene gatangura Bosi ndabitahura sinzi urabona yuko udatanguye nka filme urabona ko ari nk'akantu kina donc urabona yuko iyo rêve yawe ugira ubanze uyicishe mu ndirimbo hamangira ngo peut-être undi munsi itogera ndabikunda sana kandi ndafise n'abafanzi banje babikunda sana Ego urakoze hariho emission nabonye wakoreye kuri Roy TV uri kuravuga yuko kubera ndabikuye kuri ivyo nyene wari uri kuravuga yuko Jean kurabira ku bandi ataco bigutwaye canke we kuravuga yuko akubajije ngo abantu bagira ama copyright sinzi uravuga yuko copy ataco bitwaye we kuri wewe nk'ubunye uriyumvira ko nk'ubu indirimbo yawe bayigize copyright bakashira handi ntishobora kudestabiliza abanywanyi abakunda Tomson je icyo nashase kumutahuza na copy ibaho naratumvise bavuze yuko ata copy ibaho wahatanze akaroro k'amarori yawe yego nongano ugatanga nk'ifanta ndashaka kwifata nkayishira mu kindi kirahuri kandi ari orange uwinyoye uza kumbwira ngo we bana ngo barifatiriya ngo ile fanta orange mugabo ni indi original parce que copy ni original ya original genre copy wawe uvuga uti copy nta kintu kiba copy kuko uba wongeye kwa kandi kantu kiwa ego bisigura yuko copy ni nka kugira no fata kwanza na muntu akopya ibiti y'umuntu kuko akoro ni zimwe doyo mu Burundi na doyo mu Bufaransa no muri Tanzania no muri Congo ni imwe umuntu wese azi piano azi kuvuza gitari afashe do urumva ko iyo do isa niyo umaze kumva bisigura yuko copy ni mugiye uririmba imistari y'undi muntu ugakorera ko ni mistari yiwe mugabo ufashe beat ukaca wiririmbira ko nka wewe nkabigiye narigeze kubona igihe nsora anaconda sinzi hano byavuye mugabo narigeze kubona bazana indirimbo ya Chris Brown bafatanya ni wanje ngo yakopye ngana c'est normal en plus mukaca mushira hamwe na Chris Brown urabyumva ko ari ibintu birenze cyane gose kimwe gusa na copy baho na copy baho vraiment ko copy urakopya ugakopya ibintu vyose na etiquette ugashira ko ijyanye byose bikaza ari kwa kundi nyene photocopy conforme okay urakoze no munsi nagutumiye mu kiganiro mpora nkunda kugira cyitwa tutafanyaje nk'umutumire nashaka tuganire ku kintu gitoya deba ntoya tuganire ku kintu cerekeranye n'amamedia ari amamedia arinye arakora nkuko nyene wari uri kurabivuga donc hari haba bakitangura hari haba batanguye kera ubona gute media zikora ngaha mu Burundi
dukoreye kuri ziko amachannel akorera kuri YouTube uyabona gute? Arizo zikora neza ari n'izindi z'uburofa kugira ngo uvuge ko iyo chaîne iba ari y'uburofa uba wiyumviriye bivanye n'ibiganiro bashirako ibintu bajya kuko tugerageje kuraba kugira umuziki wacu uduge ushike kure yego twese tuza kubifata minwe abaririmbyi bagashiramo ubuseriye yego même les médias azonye zigashiramo ubuseriye kuko ari ama media vraiment ngerageza kuraba bazi ingorane dufise nga turakunda kwigana sibira yuko urashobora kuba ufise umugenzi wawe amaze kubona wamaze gutangura gukoresha ibiganiro abaririmbyi yego ibyo nawe nyene azobitangura atabyaza sibira yuko tuba turiko turisamburira ko nk'imene kandi kuronga views kuri channel yanyu bisigura yuko mushira ku ibintu vyiza cyangwa ibibi no ni strategie ubwo kure mu macho nabona giye kubyiwanje ico novuga foke turabe ibintu bi professionnel ibindi bintu bakora hanze ukaraba image bariko barakameramo ukaraba même n'amakamera bakoresha ukabona ko ari ibintu biri sérieux uriyumvira ko hari ibintu usanga bitari sérieux byinshi cyane ndabisiko nawe nyene ubizi kandi ariyo n'abaririmbyi benshi cyane nka mu Burundi badakunda gutanga ama interview nivyo nagira nje ngarukako ivyo nyene kugira ngo urumva wavuze ati hariho ama chaîne usanga ari donc y'uburofa canke kugira ngo abaririmbyi hari hagire ama chaîne baba batatanga kwa ama interview ni nko kuvuga yuko kujya nyene mwe mutangura muri aba underground mugabo urumva umuntu arafise yava ni yabari karade nk'ubu none ko ashobora kuba ari umwuga wiwe canke akabona ati ndiko atanguye pole kubera iki hariho abo usanga urondera ukababura kugira ngo basi witabe umuntu bisaba iki nk'iyo chaîne yategezwa kubikwija iki bagene gusa ibintu biri professionnel bivanye n'ama question content muba muri mu ngo ari umuntu yoza kubaza ibintu bitagira umutwe n'amaguru ngo bana dushaka kugira ngo dukosore nabo bantu kandi bakunda ibintu by'amabase byama emission menshi ya TV online ari ama TV menshi si nkunda vraiment je si na nijya meruse gukora ko yes ujya mupeti aheze beza andondera kono ja muri emission yi yego kweri kino ni wari wanse kugenda ko sinakunda content yakoresha sinakunda ivyo yabaza aba artiste ari ukuntu baza umuntu ibintu byo kumutesha agaciro byo kumumanura kandi ibi biganiro vy'iwanyu birakurikirwa cyane gose na niyo mpamvu pure mu muri kurabona aba diaspora n'abandi baririmbyi bari hanze batangiye gukunda umuziki bivana no ku mamedia ego n'amamedia abiduza canke urumva ugerageje rero ukaraba amamedia handi hantu urashobora gusanga ateye imbere kandi usanga ari menshi muganga mu Burundi eske uribaza yuko vyoba biri ku rwego rushimishije haba mu madomene yose kuko Burundi ntibugizwe n'umuziki gusa burimo ibindi bintu urabona yuko bururi ku rwego gwiza amamedia yo mu Burundi donc rushimishije gukorera muri entertainment gusa canke hariho nibindi bategezwa kwibonshamo kugira ngo ari byinshi cyane bategezwa gukora kandi birakenewe cyane gose vraiment sikira emission sikira muririmbyi wese ajya kuri emission ya TV online na niyo mpamvu gerageje kuraba ari abaririmbyi bo hanze babihevye n'ibintu byo kuja ku ma TV online dufate mema abavugwa nyene abatuzi nyene bo muri Tanzania bo mu Rwanda ni kangaye babona ku ma TV online ga Kenya cyane gose bivana na TV rero shaka umbwire kugira ngo nabo bagerageze kwevoluwa ari umuntu akurondera kugira yirongera ama views akubaza uburofa akubaza ibintu
bidashobora no kugufasha n'ikintu na kimwe. Sigura yuko iyo uhamagaye umuririmbyi pour le moment utegereza gukurikirana ibintu vyiwe byose, channel yiwe ugakurikirana Instagram yiwe kugira ibi ucuronga n'ibintu kugira amatoho kugira uronge n'ibintu za kumubaza. Mugabo ari izindi TV nyene bakurondera gutelefona yana bro bana mimi niko nakutafuta tufanye ka emission hapo ikabira herera akabaza ari bape usanga ari bupeti bubire cameraman akakubaza ibintu bitagira umutwe n'amaguru. Sigura yuko ni turiko turadoza umuziki ariko turiko turawumanura kubera izo nyene. Wowe uvuga rero uti abaririmbyi bari bakwiye kumenya ama televiziyo majako bakabanza bakayacakura. No sabaririmbyi bari bakwiye kumenya ahubwo ayo ma TV niwe akwiye kumenya ingene yorondera abaririmbyi ingene bokora ibintu byabo kugira TV bayikurikirana. Kandi tugerageje kuraba mu Burundi ama TV online azwi ndibaza ko ama TV ari top nyene benshi barayazi. Sinorinda kutangura kuyadondagura mugabo benshi barayazi. Kubera iki iwanyu nawe nyene itoba top. Urumva ni ngaho nyene ico nyene kica kigaruka ngaho nyene kugira ngo ibe top nuko uzana abantu bari top bakundwa n'abantu ariko urashaka kubarondera ntubaronke urabizi. Ifo kwanza ubu ufise content ya vrai. Kuko tumaze gukorana ikiganiro je na wewe uwundi muririmbyi azokibona. Yego umaye link yawe nzoshira kuri status yanje cyangwa mfashe nyene naka video gatonya ndagaposte nshireko link kurikirana emission yose. Maze kuba attiré kuri emission twakoranye ejo umurondeye azoza muzokorana. Yego mugabo amaze kubona ko mwambarije ibintu by'ubuvumbuzi ibintu urabona ejo umurondeye nanje bazombaza bijyanye cyabika. None nk'ubu ga Tomson umuntu mukoranye akakubaza ibyo udashaka uragenda ubimubwiye cyangwa uripowera nyene ukirenganira uramukosora ukamubwira uti fo kuhindura strategie ukoramwo canke iki? Ndagerageza gukosora canke tukaheza ikiganiro nkakubwira ico kiganiro vraiment nuzogiposte nuzogiposte vraiment. Okay tuzokora ikindi kubera iyo uri kurabaza umuririmbyi utegereza gutoza amakuru yiwe. Noza kubaza Chris Brown ibintu utazi babaza ngo wewe Nariana ngo byaye bimeze gute utegereza kubitohoza ukihensenya ukamenya bana iki ndashaka kukimubaza iki naco ni faux iki ni bien. Ibyo byose biracyakenewe ko uravuga yuko byari bikenewe yuko haracari intambwe kugira ngo ama media y'u Burundi ahindura Messi no aragerageza kweri ama media aragerageza aracari utunenge aragerageza mugabo kandi ni menshi agerageza gukora neza mugabo bifirano hamwe gusa. Iyindi problème hari ugasanga ukoranye emission n'umuririmbyi nimwiposting sinzi kibazo kuko umaze guhamagara umuntu ukamubwira ko umukeneye ukacumukoresha umwanya wiwe nayibone. Sigura yuko ubushaka gukinisha umuntu kandi niyo ngeso irahari cyane gose mu Burundi. Yego nabatwebwe tumaze gukorana ama emission ku ma TV menshi agiye atandukanye mugabo nitubona ayo ma emission. Yego kandi umaze kubikora ibyo nawe uzomamagara gute? Ubundi musi ntuzogaruka. Sinzogaruka. Waduga wareka waguma. Abana sinzogaruka. Ariyo nabandi meruse kubibakorera igensora Stylon. Kubera igensora Anaconda nararonse emission barandondeye bobo nyane. Nda muri emission mugwa mu nyuma urabona ngo machine iragwaye kandi je sindiko ndamubaza. Yenyene anyandikira. Kwa igituma batayishizeko. Ibana machine yacu iragwaye. Ashoko yagize ikibazo. Imisi yose nguma mbona ko baguma bashira ku ibindi. Okay ivyo abandi barabishira ko iki wawe nico batashizeko. Sigura yuko undi munsi ndondeye je sinzoza vraiment. Okay
cyane itinyiro uravyumva. urumva rero nibaza yuko hakiriho intambwe nini mugabo ku maradiyo tuvuye muri ivyo z'ama TV online ubona amaradiyo abikora neza. Amaradiyo ni bien, abapromoteur ni bien, même les TV online c'est bien, mugabo ari zimwe zitukisha izindi. Bisigura yuko kuri system yacu, industry yacu imeze neza vraiment. Bariko baritanga kweri kugerageza kuduza n'abandi bapeti bakiri hasi, kugerageza gufasha abaririmbyi kubashikana ahandi hantu, kandi urabona pour le moment vraiment biko biragenda neza. Murakoze cyane. Twaye umwanya munini cyane, nashaka ungirira akapera y'indirimbo ukunda mu ndirimbo zawe zose, indirimbo ukunda gusumba izindi. Antuka urashobora kuba ufise imwe, sindiko ndakubwira ngo mpaka ugire iheruka gusohoka, oya ugire imwe muzo ukunda gusumba iyindi. Okay. Nkunda indirimbo yanje yitwa One More Night. Ni indirimbo y'urukundo mugabo igiye urazi gituma ndayikunda. Igihe ndayisora nari mu bibazo byinshi cyane, icyo gihe nari merutse kuronga management. Irangora indirimbo imwe na clip video nziza cyane, indirimbo y'Igiswahili. Mu nyuma acaraza ibintu bya corona, birono ni ibintu byose, birono ni ibintu byose. Iyo ndirimbo nyene uko twari twapanze ko tuzokora ama clip promotion tusa byoce bica birahagarara. Mu boss arambira urabona ibiye ni hatari, ini buraya dusohoka. Sigura yuko ari kiyaje ugira ushike kuri banki ndungika amahera mukore ibintu biragoye cyane, biragoye cyane. Uyihangane rero tuzokora kindi gihe mbwa mwarakoranye basoma yaratenye promesse yari yaguhaye. Mbo yangore imwe niyo yakoze clip, iyindi turapanga ko twoyikorana na Lolilo. Mugabe icyo gihe Lolilo indirimbo arayikunda sana, agenda kuyisora wewe nyene. Iyo nyene mwe mwakoranye? Ko nari namutwariye ide nyene ko twokora. Donc yarakuge mu nyuma arayikunda. Yaguciye inyuma. Bose kunci inyuma nyene urabizi ko abadukuriye nyene ivyo bashaka tuza kububariza kubaha. Iyo ndirimbo cyabirafa mu nyuma manager aragenda urabamwe rero kuyipambanira nyene. Urusohora one more night kubera ni indirimbo y'urukundo mugabo wari mwisira ko zitatewe n'urukundo kweka ariyo waciye usohora. Bivanye na projet yanje kuko jewe sinsora indirimbo kubera ibibazo ndimwo, akazi kagumara akazi nawo uri muri stress gumukora ivyo wapanze ibintu bikurikiraniza. Inspiration cyo wari waragize mariage icyo gihe? Oya sinanagize mariage mugabo nafise madame wanje ni. Okay, tugirira rero one more night. Baby give you one more night, one more night, one more night. Baby give him one more night, one more night, one more night. Ngwibitekerezo vyanje warabitwaye, iyo noryama baby sinonka agaciro. Ijoro n'umutaga nirigwa mwihoro, ndabe yuko baby no kwibagira. Only you ngire kosa nakoze with you, ibuka ibihe twanyutse ngo nari nagushize ku mutima ariko kambabaza, nifuza ubikimara cy'ubuzima. Baby, baby girl, I miss you, no, I love you so, ukweli nakupenda girl. Merci beaucoup. Urarenze iryo jwi riri pole gusa turagerageza. Birarenze. None
nka madamu wawe iyo usohoye indirimbo yawe nk'ico gihe ariko uraririmba ko muba mwashwanye canke biba birimwo haba harimwo akantu agakonflit gatoya gatuma gerageze guhindura oya mu bisanzwe nk'aba ari true story indirimbo madame wanje je dukunda gushwana kubera turatahurana sana ndazi ibyo ndimo na nyine narabizi ibyo turimo kuko na niwe yasanzwe ari manager wanje bisigura yuko murasangiye ibikorwa musangiye urugo musangiye urasabana turashobora kuronga umwana mugabo Imana izobikora cyane ego rero ndagushimiye cyane atwihanganire Madame Tomson ntacyo twamutebeje oya nanjye ndabashimiye cyane rwose mugume mushigikira gusa n'abandi baririmbyi mugume mushigikira umuziki w'u Burundi kuko uravyumva ko ni ibintu bikenewe cyane rwose mu mpande zose mu bapromotere abahinyanyuzi abaririmbyi twese dukeneye ko twoja hamwe nyene kugira tuduze ibendera ry'iwacu ko ni ikintu gikomeye cyane. Nta kintu gishasha none twokwiteka vuba bihantu ibishasha birahari ibiteramo constance oya ibiteramo oya mugabo ibindi nk'indirimbo soni bazobona indi ndirimbo shasha kandi imeze neza cyane iri ku rwego kandi ni collabo ndi kumwe n'undi muririmbyi w'umurundi abizi cyane. Turabyiteze cyane murabyumvise uko byanto bigira bigende neza aho tweta mugabo sinakubajije ikintu nagumye niyumvira nshaka kukubaza kusa na Fizo ugasana wanasitaca umfana canke ni jeje nyene no ndabibonye nta wundi arabikubaza dufana umuziki nico catumye musa ni jeje nyene ndabivutse mbe burya je ndasa na Fizo tembo numenga muravyone agashusho na wala sebo se cange nibo basa na Tomson bon mwese mbona umenga mbo urabizi ko twese turi abanyafrika twese turi abarundi kandi mu bisanzwe twese turi umuryango gusa nawo ni ikintu kiri easy cyane rwose kuko nuwo ufise isura yawe wenyene nawe umuntu ni kopi original ni nk'uko mfise umugenzi wanje yitwa Freri asa na Kigingi urabizi bisigura yuko bavukana cyangwa ari ikintu basangiye mugabo kimwe gusa warase n'umugenzi wanje Fariyazi nawe nyene n'umugenzi wanje kandi turi muri system imwe kandi turubahana abatwumvirije mwese ndabashimiye cyane subira nshimire abaduhaye uwo mwanya umukama Imana abe mu byanyu abe no mu banyu hama ibikorwa bya Tomson byose bigume bibandanya bigenda neza agira umugisha mu byo akora byose ndabasezeye rero nimwagenda mushika amahoro nizere ko n'ikindi gihe nitwabarondera tuzobaronka tuzoza twiruka mugabo iyo mugendeye ibyo twayaze nyene fokiye mugerageze karaba ivyo ko natwe baririmbi tuba dukeneye ko tworonga ama question mashasha tugerageze kubaza ibindi bibazo bishasha yego kubera haciye nk'ikintu cy'imyaka 2 iyo ngiye kuri televiziyo en ligne bambaza igihe natangiye kuririmba mba ndabikoze kubera ari rya mbere jewe ndakwakiriye kuri televiziyo yacu kuko c'est la première fois ndashobora kuba ndabizi jewe mugabo abaturaba hariho abashobora kuba batabizi aba ari presentation kugira ngo abantu bakumenye ubundi munsi tuzoheraho twagejeje uno munsi. Merci beaucoup namwe murakoze cyane.